Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politike haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu haba muri politike ndetse n'andi yose abariko aravugwa ijya nino haba mu kibano ndetse n'andi yose atandukanye imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikabaturakaniriza amakuru yose ku buryo bw'indodido igaca yabashikiriza uko yose yakabaye. Ndabahaye ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize nk'iyi saha amakuru menshi cyane abanyagihugu muba mwanyegejwe. Reka mbahe ikaze rero mbakengurukire makuru ariko aravugwa mw'iyi saha haba muri politike mu nkino mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa gaha ijya nino. Umakuru rero aducikiye kuri iyi saha nuko kuri ubu ngubu ibara riraguye Igitega ku mugwa mukuru wa politike Igitega ibara riraguye. Amakuru duhawe n'amasoko yacu aravuga ko kuri ubu umugwi wa M23 woba uteye ushika mu mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Kuri ubu ngubu rero Sultani Makenga ndetse n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare ariwe Lieutenant Colonel Buringoba bakaba ngo bashitse kuri radio nkuru y'igihugu bashikirije amajambo ateye ubwoba. Si honyine rero kuko ni muyinga ibintu birayangaye ngo umutwe utwaje ibigwanisho wamaze kuhatera. Bayandi makuru kandi tuyebananje kweri ko aravugwa mu Burundi biravuga ko hoba hari itegeko ngo rishiraho ihinyanyurwa ry'itegeko ngo rigenga urwego rw'abaganga mu Burundi rikaba rero ryemejwe n'inama nshingamateka aho ndetse no mu gihe itegeko rihari ngo ryari rimaze imyaka 50 rikora. Ibyo tubisanga mu cegeranyo c'inama shikiranganji yo kuri uyu wa 9 ntwarante 2025. Ico cegeranyo rero kiravuga ko impinduka zigiye kuba muri iryo tegeko rishasha harimo ndetse nko gushira muri urwo rwego abaganga babo banonosoye ivyamenyo ndetse ngo kubashasha bazorwinjiramwo nabo nyene ngo bisaba ko baba barakoze imyimenyerezo. Umuganga wese ngo yaronkejwe inyigisho hanze y'igihugu azokwinjira muri urwo rwego azoba kandi yarakoze imyimenyerezo yo kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 12 imbere yo kuronka uruhusha rwo kuvura. Hakazoshirwaho kandi urupapuro ruha uburenganzira umuganga bwo kuvura rutangwa buri mwaka. Mu byo urwo rwego rushinzwe harimo ndetse kwama rusuzuma ubumenyi n'akarangamutima by'abagize urwo rwego ngo kubakurikirana kandi mu bijanye no kuvura kuraba inyifato yabo hamwe ndetse no kubateza imbere mu mwuga wabo. Ibyo byose ngo bigakorwa ku neza yo kurigira ngo yo gukingira abanyagihugu hamwe ndetse n'abasanzwe bari mu gisata c'ubuvuzi. Mwene makuru kandi ku bantu bihereza imiti iva mu bimera idandazwa ngo nishirahamwe Green World Burundi amagara yabo ngo aguma ameze neza. Eka mbere ngo nabubatse ngo ntibidoga mu gihe bariko bararangura amabanga yabubatse. Ibyo bikaba rero byashikirijwe na Budimani Prastyo ava mu gihugu ca Indonesia kuri uyu wa 20 ntwarante 2025 mu gisagara ca Bujumbura mu nyigisho zatangujwe n'iryo shirahamwe aho ngo ndetse yaramutse asigura akamaro k'iyo miti ku magara y'abantu. Akaba kandi yamenyesheje ko
iyo miti igizwe n'ubwoko butatu nka cleaning products ifasha mu guharanagura imyanda iri mu mara mu koza amafyiko ikanatuma umuntu atagumirwa mu nda. Ikindi kandi ngo inagabura ingaburo isukura mu mitsi igatuma ndetse amaraso atembera neza cyane. Ibizwi nka natural functional products ituma ndetse abubatse barangura neza amabanga y'abubakanye mbere bakamara mu mwanya munini. Iryo shyirahamwe Green World rikaba kandi ridandaza imiti hamwe ndetse n'ifumbire Nutri Plant Organic Fertilizer ituma ndetse isi igarukana akanovera yataye ikanavura indwara kubiterwa. Bamwe mu bafashe amajambo barakenguruka n'uturusho twa Green World ku magara y'abantu bayihereza ndetse hamwe ndetse no mu burimyi n'ubworozi. Muyandi makuru kandi kubiriko biravugwa nuko tuyabandanije kuriko biravugwa ngaha mu Burundi. Muyandi makuru nuko tuyabandanije mu makungu muri UK cyangwa se muri United Kingdom, ikibuga c'indege co mu Bwongereza kizwi nka Heathrow Airport ciriwe cugaye kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo ku kibazo c'umuyaga nkuba pan electric. Ibi rero ikibuga c'indege gifatwa nk'icambere mu Burayi, kikaba rero cahagaritse ingendo nyinshi kuri uyu wa gatanu. Abari biteze ingendo kuri uyu munsi bakaba rero bidoga ko ubuyobozi bw'ico kigo butihutiye ngo gukengura ico kibazo nyine cyabaze kugaragara muri ico gihugu. Muyandi makuru kandi tuyananije mu budandaji, hari abadandaza b'indagara mu isoko nkuru ya Muyinga bahagaritswe kuridandarizamo inyuma yo gusanganwa ibifkera vyumye muri izo ndagara. Ayo makuru rero yemezwa n'abajejwe intwaro muri komine Muyinga, aho ndetse bemeza ko byabaye inyuma yo kuronka ayo makuru avuye mu baguzi nyine babibonye bariko ngo baragura kuri uwo wa 19 ntwarane mu 2025. Tubajije abadandaza bizo ndagara bavuga ko batazi uko ivyo bifkera batazi ndetse nuko byaje atari bo ngo babishizemwo, bagasigura ko bazidandaza uko baba baziranguye. Ahmed Misago, musitanteri wa komine Muyinga, yemeza iryo hagarikwa ryabo badandazwa kandi mu makuru nyene twahawe n'amasoko yacu kubivugwa ngaho nyene muri iryo soko. Ahmed Misago, musitanteri wa komine Muyinga, yemeza iryo hagarikwa ry'abo badandaza. Yibutsa kandi ko ayo makosa ahanwa n'ingingo ya 317 yo mu gitabo mpanavyaha kigira kabiri, kandi rikabagiriza kubesha mu gutanga ibicuruzwa bitandukanye n'ibyo umuguzi yasabye. Bagahanishwa kandi umunyororo uri hagati y'amezi 3 n'imyaka 2 ndetse no kongerera ko ihadabu uri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Muyandi makuru kandi tuyabandanije n'uri kuri ko biravuga mu Burundi, ubutitabwaho n'abajejwe intwaro ni kimwe mu bibangamiye igisata c'uburimyi. Biri mu cegeranyo c'inama shikiranganje yo kuri uyu wa 19 ntwarane mu 2025. Bibazo biri muri ico gisata nk'uko byashikirijwe muri iyo nama harimwo abaranguzi bishikira ku barimyi bakarangura ibigori hanyuma
bagahindukira bakaza kugurisha ku giciro gisumba ico Anagesi yashizeko. Ifumbire idashikira abarimyi ugasanga bayiranguye yose bagaca baja kuyigurisha. Iyo nama rero yasabye ko intwaro hamwe ndetse n'abo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi babifata mu minwe kugira ngo iyo ngeso y'abadandaza bikika mukiza iranduranwe n'imizi. Reka rero mbashimire kandi mwe mwese mwaramukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kwa mukunda cyane ya Isange TV. Yari munesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe mu tuhoza haba muri politiki haba mu nkino haba mu ndero agateka kazana muntu mu makuru ndetse n'andi makuru yose abari ko aravugwa ngaha mu kibano n'amakuru yo mushikirizwa n'imunesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Reka dutere yamburire bo mwe mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza Karusi Bubanza Gitega Muramvya Makamba Bujumbura Rugombo Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwe mwese ndabateye yambu kandi reka ntere yambu hadukurikira abari mu bihugu bayi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika nabashije kudondora mu bana y'umugira ibihe byiza tuza gusubira mu makuru araza kubageza ko mw'ijoro.